Hama nagira ndabaramutse hanyuma tube turasangira gato amakuru y'uyu mushinga bivanye n'iyi dashboard iyi mizajo rushasha baduhaye ko bagiye kuduha amakuru kuva itariki 14 z'ukwa gatanu ajanye n'ama application ecosystem y'umushinga ukuntu imeze, bikaba bihuriranye n'irya nama izobera i Canada ariho izotangurira, bisigura yuko ibintu bari barabiteguye, gusa ntituzi iyi annonce ya ecosystem ukuntu izoba imeze, mugabo ndibaza yuko hazoba harimwo ibintu bishasha tuzabiraba niyo babishira kuri dashboard zacu, gusa bigaragara yuko irya nama niyahera vraiment hariho ikintu kizaba nubwo umuntu atoshoka amenya ico arico gishobora kuzatunezera, muga twe ikintu gishobora kutunezera twese turazi yuko dukeneye gukoresha ry'ama application tugakoresha iri faranga, bashobora rero kuzaduha iyo chance hanyuma tugashobora gukoresha iri faranga iyi nama niyahera, canke bizovana n'iyi annonce baduhaye ukuntu izoba imeze, kuko iyi iragaragara yuko bene umushinga nabo nyene bariko bashaka yuko ifaranga ryabo ritangura gukora kw'isi, ndetse n'irya nama izoba murabona yuko izoba igamije ukuntu ubutunzi bugiye kumera mu kwinjira mu ikoranabuhanga bikoresheje ibijanye na blockchain technology, hariyo web3 twimirije, rero mw'ico gihe bagaca baduha iyi annonce y'uno musi mubona, bigaragara yuko bifitaniye isano kandi ritari rito, reka rero turindire, gusa nikanguye mbona iyi annonce vraiment irateye igomwe nubwo banditse amajambo make, kuko urumva baciye banadusaba yuko twoguma turindiranye igishika ibigiye kuba, ivyo bigiye kuba navyo nibihe, ibizakurikira nibihe batubwiye turindira, reka tubirindire turabe, tuzabisoma hanyuma dusesangure turabe, vyoba ari uko bazatwugururira ama application tukayakoresha mukama bizoba bimeze neza cane, kuko twese nico gishika turindiranye, asha rero komeza mumina, ndabona yuko urugamba rugira rurangire, kuko ibi n'ibimenyetso sindamusiga, abatarakora ibisabwa mubikore, hanyuma batubwiye ko twokwactiva ama wallet yacu ntitubahaye abantu bapashije ama KYC atama migration baraha canke KYC yabo yemewe ivy'agateganyo, bose bararekuriwe kwactiva ama wallet yabo, mugabo hariho abo ugiye kwactiva usanga bidakunda, hariho n'abandi bikunda, kandi abo bikunda iyi option yo kwactiva wallet ikunda n'abantu bapashije irya two factor authenticator, nukuvuga utayipashije ntibikunda, rero abatarabikora nimubikore kugira namwe muronke access kwactiva ama wallet yanyu, ivyo vyose bica bigira intumbero yuko bashaka yuko irya nama izoba, hanyuma niyo baduha iyo annonce y'ama application abantu babayitiriza, abantu bazoshobora kuvisita no kuyakoresha ayo ma application, naho ntushobora kuyakoresha mu gihe batazoba batwugururiye, reka rero turindirane igishika iyi annonce, hanyuma ibi vy'ama Banxa en fait ni nka intermediaire, ni izotuma abantu batamenye canke atari abapiyoniye bashobora gukoresha iri faranga, kuko ishaka gukoreshwa n'umuntu uwariwe wese kw'isi azoyigirako access, mugabo batamenye murazi kugira uyigireko access bizaba bigoye, soit uzayigura, niyo yaja ku giciro nyezina, rero kirya giciro urumva ni bake egirevre uzotunga ubumanyu nta kibazo, ntaco bitwaye, abapiyoniye si ngombwa mwagitiva irya option, uyagitiva ushaka, kandi noneho i Burundi iwacu ntibikunda nta burimwo, nubwo wobishaka uri Burundi ntibikunda, hariho n'ibindi bihugu bidakunda, urumva nino za Chine n'ibindi bihugu, hanini hakunda mu bihugu birya bikoresha ama visa cards n'ama master card biki, ibindi bihugu usanga bidakunda,
eh, bwa bidakunda ntaco ufise wallet yawe ntaco bitwaye, gusa mugabo uri mu Burundi urumva utari umupiyoniye, umva yuko uzoca ugira des limites kuko irya ifasilita abatari abapiyoniye nabo kugira bashobore gukoresha iri faranga bazoshobore gukoresha iyi ekositeme bavuga y'uyu mushinga. Sawa sawa rero Bominaje, turindire ibikurikira nk'uko babitubwiye, iyi annonce niyaza hanyuma tuzoca turindira ibikurikira ivyo badutangariza. Peut-être irya nama iheze, urabona yuko aka ka annonce bakagize ni gatonyi mugabo kimbitse gafise isiguro ndende. Sawa.